wese zohimbagwa cane gose niwe yadupfiriye zomubona Yesu mwami mwijuru dushitseyo
urubanza rudukoranije nta n'umwe ataruzi, mwese abaje aha muraruzi. No guherekeza umukozi w'Imana, cane cane guherekeza umubiri wiwe, umukozi w'Imana Pasteur Lameck. Bibiliya iravuga ngo bizoba bikogwa mu bihe bigoye kandi ubwenge buzokwira. Abo bantu bahejeje kuririmba hajya ubona baririmbira kure. Nuwoba afise umwete wo kugenda ugiye n'amaguru ku kwezi ntikohera urashikayo, ariko baririmbiye ngaha hafi aha hejuru yanyu. Biragaragara rero ko abizera bakwiye kuza barabangukirwa bigira imbere, ibihe biriko birabandanya vyegereza. Tutaravuga vyinshi, twagomba duhe kaze mwese mwaje kuri uru rubanza, mwese abaje Imana ibahezagire. Ariko cane cane twatewe iteka n'abungere b'amashengero ya Pentecote. Vyabaye vyiza kuko Pasteur Lameck yaramaze imyaka itari mike muri iki gikorwa, kandi tumusangiye n'abantu benshi. Twagomba rero duhe kaze duhereye ku mwungere w'ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba, nabo bose bazananye bava Ikiremba kuko na matrikire ya Lameck iri Ikiremba. None rero tubasabe aho bari bahaguruke murabe, erega baje gushigikira n'umukozi w'Imana, ariko mu rundi ruhande n'umukristo wabo kuko matrikire ntibarayikura mu gitabo hari. Kandi bagihagaze twagomba dusabe umwungere wo mu Kayanza, umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ryo mu Kayanza, nabo bagendanye nabo bahagarara aho bari. Duce dusaba n'umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Igitega. Twabonye umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote ry'Igishiha na Ruyigi, n'abandi bose baba pastori mwaje muva ahandi muhaguruke. Hanyuma hamwe n'ivyo twabonye bene data umwungere Mategera kuva mu ishengero ryo mu Murongwe, nabo bagendanye bavuye i Kongo, muhaguruke. Mwakoze cyane. Twabonye mwene data Pasteur Musoni kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda, n'abandi bo baje bava i Rwanda nabo bahagarare kuko ubutumwa bwari bwavuzwe n'uyu mukozi w'Imana bwashitse kure. Mbega naho bimeze uku, erega turi ku Umusi Mukuru. Ababungere murabahaye kaze, mubahaye kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo agire gute? Kaze cyane bene data, mwaje kudufasha uru rubanza no kutwirura. None rero mwabonye n'abari hariya i Canada ko baririmbye. N'umwungere yarasavye hariya ko yogira icavuze. Barabanye igihe kirekire, baragendanye, barakoranye, bafitaniye ibintu byinshi bazinanyimwo. Hanyuma nanje ndiko ndavuga, ndi mu bantu babanye nawe igihe kirekire kuko twarakoranye. Yarakoreye cyane muri komine yitwa Muhuta, arongoye abakozi ntibari bwagwire, arongoye ububwiriza bwa Murambi na Muyaga. Mbere ushima imbuto zarameze, nagomba nsabe abapastori bavuka muri ubwo bubwiriza bwa Murambi na Muyaga n'amashami yavuye kuri ubwo bubwiriza yararongoye, muhagararaho muri namwe kuko ndazi ko barimwo. Ni guhera hariya Igwizi Ingwe ugashika hariya ku Magara ni Kayombe. Abo bantu bose ni matunda yake. Dusabe n'abakristo boba bava muri izo kontere navuze zaho hantu muri ubwo bubwiriza boba baje kwifatanya natwe, nabo bahagararaho bari kuko ndazi ko baje bamye bambarira ko baje bava muri ubwo bubwiriza bwose
na hariya hose murabona baje n'abavuga butumwa baje, kuko aho hantu yahasanze ibikorwa bikomeye cyane. Ishengero ryari ryarononekaye, hari ubugaragwa bukomeye, inkomezi ziwe nyinshi niyo zahereye muri ako karere. Bamwe baranditse ibintu byinshi bandika, mwapfuye kwandika bimwe mwarabeshe ntimubizi. Twebwe twabanye iyo myaka yose, nkanje twabanye kuva muri 78 kugeza ubu. Mwumva ari imyaka ingahe? No kuvuga hari ivyo bimwe mwanditse twagomba n'aba bariko barafata tutasezeranye, mu gufata ntimushikuze, muhora mubesheramwo. Ariko twebwe turagomba ku mukozi w'Imana ntihagire umuvugira ibitari vyo, yoba agize icaha gikomeye cyane, uvuge ibiri vyo. None rero namwe Imana ibahezagire, twagomba twerekane ko imbuto yabivye zameze. Imana ibaha umugisha mwicare. Rero tugomba dusome ijambo rigufiya ryo turongora, hanyuma mu mwanya wo hanyuma turaza guhakaze abantu babiri baza kugira ico bavuze. N'umupasteur umwe mu bapastori b'Ikiremba cyane cyane ngira ngo mu karere ka Gahama. Hanyuma inyuma yaho turaza guhakaze umuvyeyi wacu Mwungere Samuel yari hari yaraza kugira ico avuze, kuko babanye igihe kirekire. Muraza kumubona, nico gituma twashize iyi ekran ngaha kugira ngo muze murabona ibiriko biragenda. Tubanze dusome rero ijambo ry'Imana, kandi ntidusoma amajambo menshi, ariko dusome mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Daniyeli igice ca 14. Daniyeli ari mu bahanuzi b'isezerano rya kera bavuze ku kuzuka kw'abantu. Ntarasoma iri jambo, ndashimiye Imana cyane gose ku rupfu rwa Pasteur Lameck. Twebwe ino twari dufise ibintu byinshi tuzi, namwe mufise ivyo muzi. Nico gituma bamwe bapfuye kwandika batazi ivyo bandika ivyo ari vyo. Pasteur Lameck ari mu bakozi b'Imana bakoreye Imana mu buryo bukomeye, ata amafaranga menshi arabaho, mu nzara, mu mbeho, no mu bibazo bikomeye cyane yaciyemwo. Pasteur Lameck yarigeze kuvuga ubutumwa, amaze yinga avuga ubutumwa, aragwisari ageze mu nzira, hanyuma abantu b'Imana baratabaza, turaja kumuterura ku nderuzo atari umuganwa, turamwikorera ku birometero byinshi tumujana ku bubwiriza, atakindi ariko arondera intama za Kristo Yesu. Hanyuma muri ico gihe cyose cyabaye igihe ciza cyane, kugeza aho mu mwaka wa 84 umwungere wacu yabona ko atanguye kuruha. Murazi ubu butunzi tubutwaye mu nzavya zibumba, aramugarukana muvana hariya mu misozi amuzana ino. Muri ico gihe rero yari amaze gucoka, ariko imbuto zari zimaze kumera. Hariya rero yaragize ibihe byiza byo gukorera Imana. Ariko rero aha ubona ndashimiye Imana ko Pasteur Lameck yarwaye akaruhuka. Hari ico ndabivugiye. Umuntu w'Imana mubonye akubizwe n'inkuba canke akatwagwa na gisida, muze murire ntimuzomenye yagiye. Ariko iyo umuntu ahawe imisi yo kuruhuka, bahawe imisi yo kwitegura neza. Reka mvuge naho noba ntebeje, kuko Imana yampaye ico mvuga uyu munsi. Iyo bitaba uko sidari kuvugira ngaha. Turashimiye Imana, bakozi b'Imana baha ntimubizi. Turashimiye Imana cyane yakiriye umukozi wayo neza. Twarashoboye kuvugana ku gice ca mbere, turavugana duheriye mu bubwiriza, turamanuka dushika ngaha. Hanyuma ncanja mu manama ya sepebu, aca aratuma ko ndabarira mugenzanje tucugenda wewe
aramubarira ati hari ivyo nari nasigaje tutavuganye n'umwongere wa mbere. Arongera araherako arongera arasubira ati hari n'ivyasigaye. Imana ntiyibagira ibikorwa abagororotsi bakoze. Amen. Lameki yagiye nk'umuntu w'Imana. Turabishimiye Imana cyane. Iryo bakwe hari aho umuntu yibaza ngo bizogenda ukoya, Imana irafise uko bigenda. Reka dusome ijambo ry'Imana ntitworenza twohava tuvuga menshi. Daniyeli 12 umurongo wa 2. Kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Reka dusome Yohana, Ubutumwa Bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 5 umurongo wa 28 na 29. Aho naho nyene turahasoma amajambo asa nayo. Havuga ngo ntimutangazwe n'ico, kuko igihe kija kuza aho bari mumva bose bazokumvira ijwi ryiwe bakazivamwo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, abakoze bibi bakazukira gucirwa kw'iteka. Ngomba mpereze mu vyahishuriwe Yohana 14. Ivyahishuriwe Yohana 14 turasoma umurongo wa 13. Numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira ritandika, utuhereye none hahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Kandi mpwemu aravuga tegome ngo baruhuke ubutame bwabo, kuko ibikorwa byabo bijana nabo bibakurikiye. Amina. Aya majambo n'amajambo y'Imana. Daniyeli abona ingene abantu bazopfa, hanyuma rero acabona ngo basinziriye mu ivu, abona n'igihe cyo kwikangura bava muri iryo vu. Hanyuma rero hari vyabaye bikomeye, ntibikanguye baja hamwe, bamwe bikanguye baja mu munezero, abandi bikanguye baja mu bindi, mu biteterwa bitazoshira. Niko yabibonye. Kandi Yohana nawe nyene arandika, inzambi zovuga, abapfuye bazuke, bamwe baje mu bugingo, abandi baje gucirwa kw'iteka. Ariko kandi Yohana arandika mu vyahishuriwe Yohana ati numva ijwi, iryo jwi ni ryiza, hahirwa abapfa bapfira mu Mwami, ngo baruhuke ubutame bwawe. Hano Pasteur Lameck, aha hari umubiri Pasteur Lameck ntakiraho, kuko umuntu mwebwe mwibaza ngo naho wicaye ngaha umuntu naka kavuga, aka kavuga ubonye kavuyemwo naho boterera aho ndi birabasha abasigaye. Kubera iki? Aka kavuga kaba kasubiye kwa nyeneko. Aha murabona ingene mushajije muri beza, abandi babaye, abandi baragize gute, ariko ndakubarira uri umuntu kuko ako kantu kakivuga, ko kakivuga rero urafise ico wovuga. Hari umuntu umwe yaravye muri Bibiri, yararaba ibiriko biraba ati comba, yari umuntu w'Imana, ngo akazopfa nk'uko abagororotsi bapfa. Ibi bintu biriko biravugwa ngaha, hamwe wosenga iki gisabisho c'icompa mwirangiza ryanje bakazobivuga, wowe ubaye umuhirwe. Iri ni ijambo ry'Imana. None rero kuko hariho abantu benshi baza kuvuga, ntitugomba kuja kuvuga ibirenze ibi, kuko turagomba kurekera umwanya abandi baja kuvuga.
nongera kuvugira ijambo. Iminsi yiwe ya nyuma yabaye iminsi igumye kuri Pasteur Lameck, igumye ica mu bukiru, ica mu misozi, ariko ndashima iminsi yiwe ya nyuma ari mu bitaro yabaye iminsi myiza. Imana ishimwe rero, ntiduteterwa, ariko turafise akaneza ko umuvyeyi wacu yashengurutse amahoro. Hari ico tuvuga kindi rero, aha naho mubona harimwo abakuze b'imyaka myinshi, nawe nyene muravye ngaha no muri 42 si imyaka mike, ariko ako nakama iyo tuzoja hakurya y'ubu bugingo niho tuzomara imyaka myinshi, ari mu buhirwe ari mu ngorane, iyo tuzoja niho tuzomara imyaka myinshi. Tegura rero ubugingo ukiriho kugira ngo niwimukino ukaja hariya uzoronka ico uzojana hariya, kuko hariya niho iwacu, tuzohateba hariya. Kandi naho umuntu azozuka murumva ari mu byiza canke ari mu bibi uzotebayo. Hariho bamwe bazinjira hamwe ijuriyo babone ibyiza babikiwe, uzobayo twagomba muri iki gice ca mbere tutarumva abandi, nsabe umuvyeyi wacu umwongere w'ikiremba abanza asenga Imana. turagushimiye Mana Data wa twese, turongeye Mwami kuvuga kuri umwami w'abami, turongeye Mwami kongera guca bugufi imbere y'ububasha n'ubushobozi bwawe. Wewe Mwami wazanye ijambo ry'agakiza mu isi, wewe Mwami wahamagaye abantu bose bari hano, wewe wahamagaye n'intumwa zavuze ubutumwa bwiza. None uno munsi Mana turiko turashima ko umukozi wawe yakiriwe. None rero Mwami Yesu uri mw'ijuru, natwe abasigaye inyuma, natwe abazokurikira Mwami turasaba kwambara ukwera. Amena. Kwera, ukwera, ukwera muri iyi minsi yacu. Amajambo menshi, filozofi nyinshi, amena, haleluya, indirimbo nyinshi n'amatazirano menshi, twambara ukwera. Turavuze urakoze Mwami, hezagira Mwami abantu bose baje kuri uyu munsi mukuru, umugisha w'Imana ubabemo. Turavuze urakoze mu izina rya Yesu Mwami wacu, amina. Ubu naho turahaye kaze wa mupasiteri, umwe mu bapasiteri b'ikiremba, ashike hano agira ico avuze. Natwe turanezerewe kuri uyu munsi mukuru dufise uguherekeza umukozi w'Imana. Uyu mukozi w'Imana nkuko muvyumvise Pasteur Lameck sindabava imbere, avuka mu Gahama, twarabanye twaragendanye mu bwizigirwa ntangere. Nkuko muvyumvise yavukiye hariya, twabanye umwanya muremure, yakoze mu bwizigirwa nubwo yari ino ariko arakorera ibikorwa hano, twaragumana. Mbere n'igihe ahavuye avuga ati ngomba kuja hariya, twaricaye hamwe turasezerana, mbere anadusigarana n'umuryango. Ico gihe tuguma tubakurikirana, dukurikirana ivyiwe
mu myaka twabanye yose nkuko twumvise yuko amaze igihe kirekire ino, ariko mu myaka twabanye hariya yose yabaye imyaka myiza, yakunda igikorwa c'Imana, yarakunda ishengero ry'Imana, yarabaye umwizigirwa. Mbere twagiye tunezerwa nkuko twumvise umwungere ariko aravuga ari ingene yarangije neza. Hariya rero yakoze mu bwizigirwa ntangire budasanzwe. Ibi turiko turavuga abanyagahama barabizi, baramuzi. Yari umuntu akunda Imana, yegera Imana, kunda gusenga Imana, kunda kuvuga ijambo ry'Imana, kunda kuririmbira Imana. Mu myanya yose yiwe yabaye imyanya myiza. None rero ku ruhande rwacu nk'umuvuka gahama turashimiye Imana ko arangije neza, kandi turashimiye n'umwungere atweretse imbuto z'ibikorwa yakoze aho yagiye arakorera hose. Turabonye yuko yamye imbuto, turabonye ibikorwa byiza. Hano nk'umunyagahama muri kino gisagara yatubereye nk'umuambasaderi mwiza, yaraserukiye ishengero mu bikorwa byiza. Hamwe twaba dushimiye Imana, kandi twaba tunabakengurukiye ko muduhaye umwanya kugira ngo tuvuge Lameck wari we n'ingene yakoreye Imana mu bwizigirwa mu gahama mu buryo bwose. Rero sinovuga amajambo menshi, sinarandira. Yesu nabahezagire. Kadusenga Imana. Nimwe ingene umukozi wawe yabayeho hajya mu gahama akahavukira akakorera ibikorwa, igihe kikagera akaza hano. Turagushimiye Mana ko yabaye umukozi wawe mwiza, umuambasadere. Turagushimiye Mana ibikorwa tumvise wamukoresheje, none arasoze urugendo rwiwe rwa hano mw'isi. Turagushimiye Mana ko wamuzigamye, none rero isaha yageze, washimye kumwiyegereza. Wakoze rero Mana uragahezagirwa, niwakira amashimwe muri kano kanya. Turagushimiye Mana ko umukozi wawe yamaze kurangiza urugendo, akaba yashitse aho arakwiye kuja, kuko twebwe twese tukirindiriye ko inzambi ivuga. Iyi ni inzira tuzocamwo kugira ngo dushike mw'ijuru. Ibisiga urakoze, turasenge n'umwanya uri imbere wose, n'ibikorwa byose biza gukoreka, uze kutuzigama, uze kuduhezagira. Tubisavye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo uri mw'ijuru, amen. Ko twari twababariye, turahaye kaze umuvyeyi umwungere Pasteur Lameck ashikiriza ijambo. Kuri uyu munsi mukuru wa Pasteur Lameck sindabava imbere, natwe tuvuga ko tunezejwe n'irangiza ryiwe, kuko uno munsi duherekeje umubiri. Umutima waramaze gushika aho utegerezwa gushika mu bugingo budashira. Yesu nashimwe cyane. Amen. Urugendo rero rwiwe kuri uyu munsi mukuru wiwe mu buryo bw'umubiri, natwe dutewe iteka kugira ngo turonke ico tuvuga, gushingira intahe uyu mukozi w'Imana. Pasteur Lameck sindabava imbere, twamenyanye kera umwaka wa 1961 niho twahuriye ku ishuri. Ageze mu mwaka wa 5 natwe twinjiye mu mwaka wa 3. Hanyuma rero twarabanye cyane kuva muri uwo mwaka wa 60 mu mpera zawo gushika mu mwaka ngira ngo nyene arangiza. Ibihimba byagiye biracamwo, haraciyemwo ikiringo cy'uko twebwe ubwacu tumaze gutangura gukorera i Bujumbura, twaciye duhurira mu ishengero. Hari mu mwaka w'1970. Icyo gihe rero turakorana nk'abaririmbyi, nawe asobanura ururimi rw'Igiswahili ashira mu Kirundi. Hanyuma hageze 74 baramusengeye kuba mu diakoni, arashishikara.
hanyuma rero ashishikara gukorera Imana kandi akora mu bikorwa ibyo yarasanzwe akora, aranahindura akora muri libreri. Hanyuma hageze mu mwaka wa 76 arasengerwa mu bandi bazezwa shengero. Abo muzezwa shengero icyo gihe cyose rero twari kumwe. Hanyuma rero hageze mu mwaka wa 77 ushira n'umunani niho yaduga imurambi, agenda gukora ibikorwa bikomeye, ibikorwa ubwiza butoroshe. Umwungere Onesiforo yabivuze yuko wari umushike, aca rero arakora ibikorwa by'Imana biraje imbere rwose. Imbere baca bamwitira ako karere yuko uwizera wese bamwita umurameke. Hariya rero ugomba kumenya ibikorwa byiwe, umaze wumvise abarameke baba ari abantu bigishwe na Lameke. Maze rero twarabanye kandi twarakoranye nk'uko umwungere yabivuze. Hageze muri 84 umubiri murazi yuko ari umunyantege nke. Twarabonye yuko atoshishikara akorera hariya kubera yaduze imisozi ikomeye. Maze rero acaraza duca dukorana hajya ku misiyoni kugeza n'ubu niharangirije. Ndashimiye Imana cyane kubona amaherezo yiwe. Hariya Bujumbura twarakoresha n'ururimi rw'Igiswahili, bama bavuga ngo heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. None rero n'umunezero ukomeye, n'umunsi mukurega, n'umunsi mukuru. Turaremesheje rero umuryango, turaremesheje ishengero. Aha turi kumwe nanje n'abatubanye. Aha turi ahantu hitwa Montreal muri Canada, turi kumwe n'ishengero. Kandi ku munsi w'Imana twari Ottawa, nabo nyene turi kumwe. Hariyo abigishwa benshi ba Pasteur Lameck, nabo nyene muri kumwe. Naho mutabona hano turi kumwe, ariko turi kumwe nabo bariko barumviriza aya majambo. Nagomba rero usoma ijambo ry'Imana mu cete kigira 2 ca Timoteyo. Mu cete kigira 2 Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice ca 4. Mu gice ca 4 ndasoma umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Ngirandizigira ko mumaze kuharonka. Mu gice ca 4 muri ico cete kigira 4, mu gice ca 4 mu cete ca 2 ca Timoteyo. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera. Ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, icumwami wacu mucamanza agorotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Yesu nashimwe cyane. Amen. Narwaye intambara nziza, nazigamye kwizera. Ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, icumucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Ico rero ico gitsibo azokironka kuko yarwanye n'ibintu byinshi cyane, kandi amaherezo abaye intambara irashobora gukara, ariko kandi karangira neza. None rero natwe ni twebwe dusigaye, turaremesheje
bene data bose, abungere, abapasitori, abavugabutumwa, abadiyakoni, abaririmbyi, imirwi yose ikora mu ishengero, ba protokole, abakora iby'isuku, reka bose Imana ibahezagire bareme kuko yararuhutse. Rero turizigira neza yuko Imana natwe izoduha amaherezo meza. Nibyo turirira kandi ibyo dusengera, kandi kubwo kwizera Imana yacu iragororotse. Imana yacu iragororotse kuko yabanye na Pasteur Lameck kandi yaciye muri byinshi kuko twese tubicamo. None rero reka nitwovuga amajambo arenzayo, icyo tuvuga tuti turanezerewe umuherekezi w'umubiri wiwe. Reka dusenge Imana. Mana yo mu ijuru, turagushimiye yuko waduhaye umunsi mwiza, ibihe byiza. Turagukengurukira yuko mwami ugororotse, we wabanye n'umukozi wawe, urazi mwami ibyo yaciyemo kandi waramubaye hafi. None ushishikare mwami ufasha abasigaye, hezagira umuryango, hezagira ishengero, hezagira abakozi b'Imana, hezagira ibihe turimo mwami bya tekinoloji mwami, nubwo aya majambere ariko harimo ibigoye byinshi. Turagusaba mwami ushishikare gufasha umuntu wese. Urakoze kuri kumwe natwe kandi uhezagira umuryango, nuko mu izina rya Yesu turafise ibyizigiro yuko mwami tuzoja bukarwa ruzi. Urakoze kuzonesha amahoro, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Yesu nashimwe cyane. Yari yabidusavye ashimitse, tubona ko ari nkenerwa. Nk'umuvyeyi, nk'uwagendanye nawe igihe kirekire, ni byiza ko ashikiriza ijambo ryo kuremesha ishengero. None rero twagomba ngo duhaguruke, kuko aha ino isaha n'isaha, duhaguruke kugira ngo dusenge, dushireho umuntu asenga. Duce dusaba baba pastori bashinzwe iki gikorwa cyo kwegereza umubiri wa Pasteur Lameck hariya ku muduga, begere hafi. Ariko bataraza, reka tubanze turirimbe, hanyuma dushireho igisabisho, tugorora ibiganza imbere y'Imana byishimwe. Haleluya, 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 amen, haleluya, 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 amen. Dusaba umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekote ry'Igitega ashike hano asenga Imana. Turagushimiye mwami wacu Yesu, turagushimiye ingene uri Imana dukunda Mana. Turagushimiye ko ari wowe waremye abana b'abantu, niwe uzi iminsi y'umwana w'umuntu amara hano mu isi. Turagushimiye kuri uyu mukozi wawe Mana yagukoreye mu bwizigigwa, none atahutse amahoro. Turagushimiye natwe ishengero ryawe Mana ko tumuherekeje kandi tunezerewe n'ibishinga Ntahe byinshi. Turakwinginze rero Mana, twese turi imbere y'inyonga zawe, uzodufashe Mana, uzoduha iherezo ryiza Mana nk'uruhambaye. Ubwiza bw'Imana bwongere butwikira ishengero ry'Imana. Turagushimiye n'ibikorwa byose bigiye gukoreka muri uyu mwanya ugiye gukurikira.
mana ubihezagire, uhezagire bose abariko barakora ibikorwa bose ubahezagire. Turasabiye umuryango w'uyu muvyeyi atashe, mana uremeshe, we wahura imana hararema, mu izina rya Yesu. Twebwe abana b'abantu dufise iminsi mike mw'isi, ariko wowe mana ubana n'umwana w'umuntu igihe cose. Urakoze kuduhezagiye muri byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.